Bavukanyi muri Kristo, bakunzi b'insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabaramukije amahoro ya Yezu Kristo yazutse. Ndabatumiye muze tuzirikane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa mbere w'indwi ya mbere ya Pasika. Kristo ni muzima. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa kigabane ca kabiri karongo ka 14 kajosimba karongo ka 22 gushika karongo ka 32. Turacitabiza dukoresheje izaburi ya 15 canke ya 16. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Matayo igabane ca 28 kuva ku karongo k'8 gushika ku karongo ka 15. Ugurura amatwi n'imitima yacu Imana ituyagire. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Ku munsi wa Pantekoti, Petero arahaguruka ahagatiwe na bamwe 11 atereza ijwi ati: Yemwe Bayahudi namwe mwese muba ngaha i Yerusalemu, tegiye amatwi aya majambo kandi muyategere. Yesu w'i Nazareti yaratewe iteka n'Imana si imbere yanyu, mu kumuha ububasha bwo gukora ibitangaro izuba ryaka, nk'uko namwe nyene mwavyiboneye. Mwaramufashe muramwicisha, mumubamba ku musaraba, mumuta mu minwe y'abansi, nk'uko Imana rudahinduka yari yabitegekanije. Noneho Imana yaramusubije ubuzima, imukura mu vyara vy'urupfu, kanatsinda ntivyari gushoboka yuko rumutsinda. Kuko Dawudi yari yarabivuze ati: Nguma nerekeje amaso ku Mukama, kuko ahangaye iburyo bwanje ngo sintirimuke. Nico gituma umushaha wanje wuzuye agahimbare, nayo ururimi rwanje rukivuga amazina. Vyongeye umubiri wanje uzokwiruhukira mu mwizero uko utazorekera umutima wanje mu kuzimu, kandi ko utoreka umweranda wawe ngo apfe abore. Waranyeretse inzira y'ubuzima, ni wewe kandi uzompimbara umunsi nzokubona imbona nkubone. Bene wacu, nkundira ndabibutse ataco ninona ibirora kuri sokuru wacu Dawudi. Yarapfuye arahambwa, mbere n'imva yiwe turazahira. Dawudi yari umuhanuzi kandi yari azi indahiro Imana yamurahiye ko izovyagiza ku ngoma yiwe umwana ava mu nda yiwe. Nico gituma Dawudi yavuga izuka ry'Umukama wacu ko atigeze aguma mu mva z'abapfuye, kandi ko umubiri wiwe utigeze ubora. Uyo Yesu niwe Imana yasubije muzima, twese nico twiboneye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wowe musa nizeye. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wowe musa nizeye. Nunzigame Mana yanje, kuko ari wowe mahungiro yanje. Nabwiye Mukama nti Umukama ni wewe, nta mugisha mfise atari wewe. Mukama ni wewe ntoranwa yanje, ni wewe ruhara rwanje, ni wewe natoranye kwiragi ryanje. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wewe musa nizeye. Mpezagira Umukama we muhanuzi wanje, kandi mwijoro hari ico umutima umbarira. Mpoza Umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya, kandi ko asanzwe ari buryo bwanje sintirimuka. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wewe musa nizeye. Umutima wanje urahimbagwa, kandi umushaha wanje ukanezerwa. Umubiri wanje nawo ukaruhuka ataco winona, nanone ntiwondeka ngo mpfe rubi, umugenzi wawe ngo aherere mu cobo. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wowe musa nizeye. Uzondangira inzira y'ubuzima, imbere yawe agahimbare ni kose, iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose. Nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wowe musa nizeye.
Aleluya, Kristu yarazutse, we bari babamvye ku musaraba. Aleluya. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Mariya Madalena n'uwundi Mariya bamaze kubonekerwa n'umumarayika, baca bava kumva n'ingoga, bajana ubwoba buvanze n'urweze rwinshi, biruka gushikiriza inkuru abigishwa. Baja babona Yezu aje kubasanganira, ababwira ati ndabaramukije. Nabo baramwemera, bamufata ibirenge, baramusenga. Yezu nawe arababarira ati ntimutinye, nimuje kubwira bene wacu baje mu bugarire, niho bazombonera. Bakiri mu nzira, bamwe bo mu barinzi baje mu gisagara babwira abakuru b'abasaseredoti ivyari vyabaye vyose. Bamaze gukorana hamwe n'abashingantahe kandi bagatoshanya, bahaye abarinzi amafaranga menshi, bababarira bati vuge ko abigishwa biwe baje mw'ijoro bakamwiba musinziriye. Ivyo nivyashikira Pilato, tuzomuhoyahoya, nta gwimo muzobona. Baraheza baratwara ya mafaranga, bagira nk'uko babwiwe. Kandi iyo nkuru ikwira mu Bayahudi gushika n'ubu. Twakire kandi tuzirikane iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Turi mu minsi ya Pasika, aho twigina intsinzi y'umukama. Umukama yaratsinze urupfu. Niho Pawulo yandika atwenga urupfu ati warupfuwe, ubugi bwawe buri hehe? Imbere y'inkuru y'izuka abantu bicamwe imigwi itatu: abemeye bakanayimenyesha abandi nk'aba bagore twumvise, n'abatumwa azobandanya, eka n'abemera bose uhereye ku bapapa, abepiskopi, abasaseredoti, abihebeye Imana, eka n'abarayike. Hakaba n'undi mugwi wa kabiri rero urwanya iyo nkuru nziza, ngo baratanze amafaranga bahera abantu ngo babeshe, biyemeza mbere no gucuresha Pilato hamwe yoshaka kubakarira. Hariho n'umugwi wa gatatu w'abantu batababaye na kimwe, ntibakeneye kuja mu mpari z'ivyerekeye Imana, ntibakeneye guta umwanya wabo kuko biyumvira yuko bafise akazi kenshi, ibindi bikorwa vyihuta, hakuja mu mpari zizuka n'ibindi. Mugabo ugiye kubiraba neza, uwo mugwi uca winjira mu mugwi wa mbere, nako mu mugwi wa kabiri w'abantu bagwanya inkuru nziza, kuko abo naho bataza kwigwanya, mu bikorwa vyabo barayigwanya, ntibayibabaye, bakora uko biyumviriye ibintu. Nkako Papa Benedikito wa 16 yaravuze ati ubuzima bw'umukristo bugabuyemwo ibice bibiri: imbere yo kumenya Yezu Kristo no kumwemera, n'inyuma yaho. Aha mbere umuntu yoca agira ati rero umuntu akiri imbere yo kumenya Yezu Kristo ari mu buzima bw'upagani. Ico gituma ashaka no kurwanya Imana, ashaka kurwanya Imana, ashaka yuko itamenyekana, canke yikorera ibindi vyiwe atabaye kumenya ko iriho no kwitariho. Ivyo vyose, ivyo bintu bimeze uko. Twebwe ico tubona nuko kubaho utemera Imana ari uruhombo cane. Kubaho utemera Imana, umuntu w'igiti ciwe arahomba, imiryango irahomba, ibihugu bigahomba, ekereziya yose noba ndanayivuze irahomba nyene, abakristo eka n'abatumwa b'inkuru nziza. Kubaho nk'uzohereza ubuzima ngaha kw'isi canke mwivu birateye ubwoba n'agahinda. Kubaho nk'utazotanga raporo y'ubuzima n'ingene twabubayemwo, kubaho uzi yuko utazotanga raporo ahantu na hamwe, birateye ubwoba. Umuntu rero atemera Imana n'umuntu ateye ubwoba, n'umuntu akora ibintu uko avyiyumviriye, n'umuntu arabaho ubwenge bwiwe bugera. Noneho twebwe rero kira ivyo twarabikize kuko turazi yuko Yezu Kristo ari muzima, yazutse, turazi ko Imana iriho kandi ari dawe, Imana yaturemye. Twebwe rero ntidushobora kubaho nk'abatamenya Imana, ntidushobora kubaho nk'abapagani, ntivyoshoboka. Tuzaba yitabije igisomwa yumvise ingene igira iti nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wewe musa nizeye. Ivugana n'ayandi majambo meza ati mpezagira Umukama we muhanuzi wanje, kandi mwijoro hari umutima umbarira.
muhoza umukama imbere yanje kuri ico simpengeshanya, kandi ko asanze iburyo bwanje sintirimuka. Umutima wanje urahimbagwa kandi umushaha wanje ukanezerwa. Ivyo ni ibintu biba mu mutima w'abantu bemera Imana. Abo bagore twumvise ko bazindutse ijoro, ego niko bari bafise ikiri ku mutima, bumva bagiye gufasha nk'uko basanzwe babigira, gufasha gusiga uwabo yashengeye Yezu, ariko noneho baciye baronka ubutumwa burenze ngaho, atari gusiga abapfuye, ahubwo gukorera ubuzima budahera, ubuzima budapfa, gusiga imitima, amavuta ya mutima mweranda, amavuta y'akamwemwe, amavuta y'umunezero, amavuta y'akanyamuneza biva ku Mana. None natwe inkuru nziza tuhamagariwe gushikana mu bandi niyo. Turashobora no kuyironka mbere mw'ijoro ry'ubuzima bwacu, twahomvye, twabuze akazi, twabuze abaturesha, twayobewe mw'ishuri canke muhira turi mu ndyane kubera tumvikana. Iyo nkuru nziza niyo iza muri ubwo buzima, ikadufasha gusubira kugira amahoro n'akanyamuneza no kugira ingufu twagahaguruka, nk'uko abo bagore bakize ubwoba bagakira umubabaro w'urupfu, baza kumenyesha inkuru nziza. Abemeye kwakira inkuru nziza yizuka bakanayimenyesha abandi, bajana na Yezu akabamara ubwoba. Abo ni ba Mariya twumvise. Yezu ngo arabaramutsa. Iyo ndamutso ya Yezu irimwo ugutekana, irabasubiriza umutima mu nda. Ngo yaciye babwira mbere ati shira ubwoba. Ego cyane, kubera ko Yezu wacu yazutse, ntamvo y'ubwoba, kuko yaranesheje urupfu, yaratsinze. Mugani wa ya ndirimbo niwe tugwanira intambara. Erega abantu baratinya n'ubu kumva nyinshi. Aba bagore niko batinye kubera bari bazi ko uwabo yapfuye, none ngo ari muzima. Ivyo bintu birabagora cane, kandi ngo bari baravyumvise mu vyanditswe bivugwa. Mugabo sabo bagore sabo batumwa nta numwe yavyibutse, ahubwo bavyibutse ni barya abansi ba Yezu, ko bahavuye barondera abantu ngo bacungera cane kugira ngo nkuko yari yarabivuze ko azozuka haheze iminsi 3 ntahave abatumwa ntihave baza ngo bibe kiziga ciwe ngo cabesha ngo yazutse. Noneho nta nivyo bari bacibuka. Ariko mu buzima bwacu abantu barashobora gutinya ati Yezu ni naramuka ndamwakiriye, ni naramuka ngize indagano, ni naramuka ngize, naramuka ngiye mu vy'Imana, sinzoba nkija gutamba umuziki, sinzoba ncisomera agacupa ngo ndakababaze, sinzoshobora kuba nkijya giturire. Ego cyane ivyo Yezu Kristo nivyo ashaka kudukiza, ariko ntitwogira ubwoba kubiheba kuko nta buzima buri muri byo. Hari n'abandi bagira ubwoba bagira bati ntituzobishobora. Erega si twebwe tubishobora, ni Yezu Kristo adushoboza. Ego cyane kuko ni waduha akanyamuneza, ni waduha ubuhigwe, ni waduha ingufu. Hitamwo rero uwo mushaka gukorera Yezu canke guca amahera mu binyoma nko tuvyumvise bari abarinzi, canke mu macakubiri, mu bwicanyi, mu kubeshera abandi, mu guteranya abantu. Hitamwo neza bavukanye. Yezu aramenyesheje icifuzo ciwe, ni naho twoja mbere, niwo murongo twofata. Nuko abantu bose bo kwakira inkuru nziza, genda mubwire bene wacu ko bazombonera mu bugarire. Yezu rero aravuze ikibanza, kandi naho nyene ntihagire uwivugisha ngo ni kuki tutabonaniye mu muji wa Yerusalemu, kuko abantu bakunda kubigira ngo kubera kino kwirega ku mupatiri, kubera iki noza kwakira kariya gakate. Yezu ntaza mu mutima wanje. Hariho n'abakristo mbere bivugira ngo bamwe mugabo ngo tuzosaba umuvyeyi Bikira Mariya twihere Yezu Kristo umwana wiwe amudushikize wenyene, tutarinze guca mu isengero ku bapatiri n'ibindi. Bene wacu hariho n'abandi ngo batakija mu misa, ngo biyumvira imisa kuri televiziyo, ngo bakayumvira ku radio kandi bakomeye. Oya, imisa yo kuri radio na televiziyo ni abantu barwaye canke vyananiye kuja mu misa kubera imvo zumvikana. Si abantu babitegura rero, kiretse gusa bagiye mu misa ushobora kuraba imisa kuri televiziyo. Nagomba rero gusozera abavukanye n'akanyamuneza kenshi kubona dufise umucunguzi yadutsindiye. Shitani harahica mu bibazo bidushikira, igashaka kuvuga ngo ntazuka, nta buzima budahera, nta munezero uriho. Umwe wese narabe ingene yibako. N'abarinzi havuye baja muri ivyo binyoma, bemera amafaranga, bemera vyoroshe. Ariko bavukanye naho vyagenze uko, inkuru nziza yaradushikiriye, twaramenye ko Yezu Kristo yazutse. Dushimira Imana. None rero nimuhaguruke mushire ibinyoma, mumenyeshe bene wabo na Yezu ko bazobonanira mu bugarire bwa penetensiya, bw'imisa, bw'ibatisimo, bw'ayandi masakaramento, bw'ibikorwa vy'urukundo. Aho niho Yezu Kristo muzobonanira mu gusuhuza abarwaye, mu gufasha gusubiza hamwe abatase. Aho niho Yezu ngo muzohurira. Ni bwo bugarire bw'uyu munsi. Nkaba nasubiye kwipfuriza Pasika nziza. Mwari kumwe na Padiri Yeremiya Bukene
ari mu gisata kijeje ubutumwa bw'abarayike muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Imana nibahezagireyo Data, Mwana na Mutima Mweranda. Amen.